nuko rero bakunzi bimbonesha kure y'ivyiza vy'u Burundi ikorera ku buhinga bwa none RTBB muriko muradukurikirana jewe ni Alexis nimubona tubahe ikaze muri kino kiganiro amagara yacu uheruka twari twaganiriye kubijanye na kanseri tubigerageje kubibutsa nuko kanseri mu mwaka wa 2020 kwisi yose nkuko turiko tubisanga mu biharuro ishirahamwe mpuzamakungu rijanye n'amagara y'abantu baravuga yuko mu mwaka wa 2020 abantu barenga gato imiliyoni 19 kwisi bararwaye ingwara ya kanseri. Muri abo abashika imiliyoni 10 barahasize ubuzima kandi benshi bava muri ibi bihugu biri mukiri mu nzira y'amajambere. No mu Burundi rero ntitwasigaye inyuma. Muri iryo shirahamwe nyene mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS baravuga ko mu bihumbi 2020 mu Burundi habonetse abantu bagera ku bihumbi 7,929 bagwaye iyo ngwara. Mu kiganiro giheruka nkuko mwabishikirijwe n'imbonesha kure y'ivyiza vy'u Burundi RTBB ikorera ku buhinga bwa none, ico kiganiro kaba twakigiranye n'umuganga Bagorane Juste wo ku bitaro Tanganyika Hospital biri ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Twaribukanije ibituma haza kanseri ingene itera n'ingene kanseri zitandukanye zifashe. Aha rero twari tugarutse tubibutse yuko ibitaro Tanganyika Hospital biriko bikoresha ubuhinga bwa none mu kuvura abantu haba kuri ingwara ya kanseri, haba mu by'ubugumba canke kubaga abantu batabuguruye. Ivyo byose bikaba biriko bibera mu bitaro Tanganyika Hospital biri mu gisagara ca Bujumbura muri Kinanira ya gatatu. Nuko rero abarundi rero kenshi iyo bumvise kanseri, umuntu arwaye kanseri acagira ati arafuye noneho. Ariko none vyo bari vyo? Mbega ko tuhora tumva rimwe bavuga ngo kanseri y'ibere vyo bavyifashe gute? Mbega vyo bigoye canke vyoroshe kuvura umurwayi wa kanseri n'iryarakira? Kuri ivyo bibazo vyose twaragerageje turongera turasubira mu bitaro Tanganyika Hospital aho twasanze abaganga karuhariwe mu kuvura ingwara ya kanseri hamwe n'izindi ngwara. Turegera muganga Bagorane Juste turamubaza kugira ngo atange umuco kuri ivyo bibazo. Bakunzi bimbonesha kure y'ivyiza vy'u Burundi ntimurambirwe, ariko ico mushaka kubaza mugishire muri commentaire canke mugire like, s'abonner, partage kugira ngo ubutumwa bushikire benshi. Nuko rero dusubire tubahe ikaze. Dusabe neza rero muganga Bagorane Juste kutwidondora kugira ngo kumbure nimba namuvuze nabi nawe ashobore kwivuga neza. Ego murakoze cyane. Jewe ndi Dr Bagorane Juste, ego nkaba ndi umuhinga yanonosoye ingwara zijanye na kanseri. Ego izo ngwara zirabangamiye amagara y'abantu ngaha mu Burundi. Ego nkaba nabinonosoreye mu gihugu ca Maroc no mu gihugu c'Ubufaransa. None muganga, mbega iyo umuntu mu Burundi baravuga yuko umuntu iyo agwaye kanseri aba biheze ari ugupfa, mwe nuko mubibona? Mbega nibihe bihimba bishobora kuba vyoba bifatwa cyane na kanseri? Ingwara ya kanseri mu bisanzwe twovuga gute? Kuri uno munsi baracayigereranya n'urupfu. Baravuga yuko umuntu afashwe na kanseri abapfuye, mugabo twebwe twabinonosoye turavuga ko atari byo, kubera ko ubuvuzi ubu burahari. No ngaha mu Burundi murabona yuko abaganga basigaye bitaho kuvura ingwara za kanseri bariho baratanguye kuza naho bakiri bakenya, mugabo bariho umuntu ahuye n'ikibazo c'ingwara ya kanseri arashobora kuronka umuganga yitura. Hanyuma muti yobifata ibihe bihimba? Nta gihimba na kimwe c'umubiri kigize umubiri kitogwara kanseri. Mugabo hari izibonekeza gusumba izindi, zigwiriye gusumba izindi ziboneka. Novuga cane cane nko ngaha mu bitaro vya Tanganyika Hospital izo dukunda kuronka, nibaza ko nza kuronka umwanya kubigarukako. Hariho kanseri zifata ibere, kanseri y'ibere.
hakaba donc mfatiye ku bagore hakaba kanseri y'ubwinjiriro bw'igitereko, hakaba kanseri ya abadamu bakunda kuvuga matrice ni igitereko nyene, hari ubwinjiriro n'igitereko, hakaba kanseri ya ovaire donc udusaho tw'intanga z'abagore. Urumva izo ni zirakunda kuboneka cyane gose. Ku bagabo turafise kanseri igwiriye cyane, kanseri ya prostate. Kanseri ya prostate, tukagira kanseri y'igitigu, tukagira kanseri y'amahaha. Izo ni kanseri zikunda kuboneka, kanseri ya estoma, kanseri y'urura rukuru. Ivyo bintu kose birakunda kuboneka cyane gose, ni nazo zihitana abantu benshi. Naho igihimba cyose hariho n'amakanseri y'amagufa, kanseri y'urukoba, ivyo bintu byose ngaha turakunda kubibona, ugasanga ni ibintu nova gute biragwiriye. Novuga ko igihimba cyose cy'umubiri kirashobora kurwara kanseri, kubera nababwiye ingene kanseri ifata ni umubiri utashoboye guhingwa cyangwa gukora gusanasana utunyengingo, akanyengingo kamwe kagize ikibazo ariko twita ADN. Nukuvuga ko rero bifatiye naho hantu umubiri wagize gute wagiriye ico kibazo harashobora kuvuka kanseri. Umva rero muri rusangi kanseri idashobora gufata igihimba cyaco cyose, mugabo hari ukuntu twebwe abahinga twabinonosoye ingene tubiha amazina yavyo bivanye n'igihimba cyafashwe. Kandi cyo no kumenyesha nuko ni kanseri ifashe igihimba kimwe simwe. Oya niba ari kanseri imwe dufatiye nko kwibere, usanga nk'abagore nka 5 bafise kanseri y'ibere, umwe wese afise kanseri y'ibere. Hari ukuntu rero bivanye n'utuntu twagiye turafatwa hirya no hino, hama tukaduterateranya tukaraba byose ingene bimeze, cyo duheza tugatanga intumbero ati uyafise kanseri yitwuku, y'ibere yitwuku, yafise kanseri y'ibere yitwuku. Urumva ko ni ibintu bigoye kumenya ngo kanseri ni utari kwa muganga, abaganga barashobora kubitandukanya neza cyane. Dushimire muganga Justin Bagorane, umuganga akorera ku bitaro Tanganyika Hospital, ariko araduha umuco ku kibazo twamubajije kijanye nuko yo tubwira tweretse uburorero ingene umenya kanseri y'ibere kurikirana umuco yaduhaye. Ego ziragoye kuvura kubera ko mu bisanzwe ubu abantu benshi badushikira bamaze kuremba, nk'ubu nk'akarorero ndaberetse abadamu batwitura ndabira hari n'amakanseri y'ibere. Ano makanseri y'ibere bamaze kugera kure. Ubona nk'uyu ngaha muri ukuboko kw'ibubamfu ibere ingene ryabaye, naba ngaha kuri ukuboko kw'iburyo sinzi ko mubibona neza ingene ibere rimeze. Urumva rero nkaha badushikira bageze kure hamwe usanga ubuvuzi tubaha sico kimwe na urya muntu aje akiriye no baguta kanseri yiwe itarasanzara. Ngaha turabaha ubuvuzi bakanova gute iyo dufate nk'uyu wa mbere ibere bace barikurako, ubu ameze neza, turimo turavura igikomere amace twongera tumuha imiti amere neza. Mugabo urumva yuko iyo tugize ibipimo nyezina tukagira amascanner tukagira n'ibindi bipimo byose bisha bitwereka ko kanseri yiwe imaze gusanzara, ari naho bice bitugora kuvura. Hanyuma uravye nk'uyu cubona nabo nyene abo bose n'amakanseri y'ibere, nk'uyu urabona ko abasinzikaye nko mu kibano ahari, urabona ko ari umuntu ashobora kwikumira kubera ko arababaye cyane. Ari naco gituma nosaba ko abantu boza baraza hakiri kare, ukibona akamenyetso ugaca wihutira kuza kwa muganga bakagufasha kuraba. Sinzi ko mwompa akanya kugira ngo ndababwire utumenyetso na cyane kuri nko ku kanseri y'ibere burabiki. Sinzi ko ako kanya no karonka ndakarose noca ndababwira na cyane nkabereka utumenyetso tumwe n'atari twinshi, mugabo twotuma abakenyezi na cyane kubera ko kanseri y'ibere mfatiye nko kuri kanseri y'ibere ni kanseri iza buke itababaza. Umudamu ntababara, yumva harimo akantu mwibere agira n'akantu gasanzwe akakagumana kagakura hanyuma rero akazongera kuza kwa muganga asanga kanseri yaramaze gusanzara, niko bavyita mu Kirundi. Novuga donc twe tuvuga yuko donc yabaze kugira metastase à distance, yamaze kuja handi hantu. Novuga nti hariho rero nk'iki kimenyetso dufate nk'umuntu yobona iryo bere umuntu ashobora kuba rigwaye mu kibano, hanyuma
akabona amengo nibere risanzwe ni igihute gisanzwe akaza arakanda akagenda ku masantere do sante mato mato bakamuha twa amoxicilline na twa ibuprofene akaza arakanda yongera akanda akabona ko ritarimo rirakira. Ikimenyetso nk'iki kubera abaganga barimo baragwira nko kwihutira kuja kwa muganga bakabafasha kuraba. Nukuvuga ko abariko baranyumva baba baganga dusangiye umwuga bora amabere nkaya haba ku masantere de santé matonya cyangwa ku bitaro vyimirije bijya vya les hôpitaux de district, abaganga bobona ingwara z'amabere nk'izi ntushobora kuvuga ngo si cancer cyane cyasi utagipimye. Bisaba neza yuko ikintu nk'icyo wanza kugipima hanyuma ukamudamu gaheza ukamuha umuti ubereye bivanye n'ikintu yakweretse. Hanyuma dufate ari sinzi ko icyo kimenyetso mukibona kuri iri bere iryo bere hari ukuntu ubona utwo tudomago kuri iryo bere nimurabe hajya bamwope kuri je nshatse kubereka tujya tudomago kuri irya bere ingene tumeze. Babonye umuntu afise ibere rimeze uku bo kwihutira cyane bose kuja kwa muganga kubera ko ni kimenyetso nova gute kitwereka neza yuko uwo muntu afise kansere y'ibere. Hanyuma hari ikindi kimenyetso sinzi ko kiboneka neza ni intuzenya imoko y'ibere riritera indani. Urabona kuri kajya kana nagerageje kuwerekana imoko riritera indani ugasanga irindi moko kuri ibere urabona ko imoko rimeze neza mugabo haje ryaritera indani. Icyo ukibonye ari kimenyetso urahoze ukavuga ati reka niruke kwa muganga bandabire bamfashe kuraba yuko atakindi kintu cyo wacinyegeje inyuma. Umuganga araheza akagusigurira akagutuma ibipimo bijejwe kumenya yuko ufise ingwara cataye ufise hanyuma bakaguha ubuvuzi bujanye navyo mu gihe uje hakiri kare. Nico kimwe no ngaho urabona yuko kajya ka imoko y'ijyandebere irija rindi atari cyo kimwe n'iri biratandukanye cyane gose. Hanyuma ndakunda kugusaba ko abamama bamaze gukura mu imyaka 50 bajya bataconsa bamaze imyaka myinshi bataconsa ko bogira uko kuntu ko kwikama bakikama ibere bakaraba yuko ngerageje kubibereka neza ngaha aya n'amashira aya n'amaraso ava mu ibere. Umaze kubona ibimenyetso nk'ibi ukuvuga ko ibere riba rigwaye. Ico rero mpamagarira abakenyezi benshi nka bose bamaze gushika muri iyo myaka bataconsa batakigira gute gusuzuma amabere yabo bagakama uhereye ino ibere rihera ukazana ugakama ukaraba yuko atabintu nk'ivyo birimo amashira cabure amaraso na cane iyaza zananye mu gatoboro kamwe kandi mu ibere rimwe kubera kenshi ntidukunda kubona amakanseri afata amabere abiri carimwe. Kenshi usanga ari ibere rimwe ukabona ikimenyetso nk'ico mu ibere rimwe umuntu yo gusaba yuko umuntu yoca nyaragasa kwa muganga. Ego nivyo muri rusange nagomba nse n'ubuvuga ku ntuzenya kuri kuvyerekeye amakanseri simvuze vyinshi kuri zose kubera ko nta kimenyetso kiboneka uretse aya makanseri aboneka donc dufate nk'ibere urana ko ni gihimba kiboneka kiri umugore ashobora kubona n'umuganga ashobora kubona hanyuma ivyo bimenyetso akavyisuzumako. Mu kurangiza kino kiganiro mbega nakahe kamo mwoshobora gutera abene gihugu canke abandi bose bariko baratwumvirira? Ibindi navyo nohereza ko nuko umudabwa abantu bose bo kwitura ba muganga nibaza ko bagenzanje bazobigarukako mu kindi kiganiro ari naco nova gute ubu ngaha kuri ibi bitaro bya Tanganyika turimo turakira abantu kugira ngo tubafashe kumenya ubuzima bwabo bwifashe gute kuvyerekeye amakanseri. Bakunzi bimbonesha kure y'ivyiza by'u Burundi aha niho tuciye turangiriza ikino kiganiro c'amagara y'abantu tukaba tubashimiye kuntu mwadukurikiranye mubandanye mubana ni ibiganiro bica kumbonesha kure y'ivyiza by'u Burundi RTBB naho gutaha kandi tubashimiye kuntu mwadukurikiranye mutibagiye kugira subscribe canke partage canke share. Imana ibahezagire.